turi ku munsi wa kane igenekezo rya kabiri mu kakaro umwaka wa 2020. Nshuti bakunzi ba televiziyo Renaissance ndabaramutsa ndabaha n'ikaze muri ano makuru agizwe hanini n'izi ngingo nkuru zikurikira. Kwitwararika kubaho neza kwa polisi nico umushikiranganje bw'umutekano bugiye kwitwararika gusumba ibindi. Umushikiranganje mushasha w'umutekano yamenyesheje igihe ariko arabisikanya n'uwahora muri ayo mabanga uwo asubiriye. Kwaka ibigwanisho imbonerakure be no gushengeza abari mu nzego z'umutekano bakoze amabi nivyo byotuma abahunze bahunguka. Bivugwa n'umupfasoni Margareta Barankitse yatanguje ikigo Maison Shalom nawe nyene muri kino gihe ari mu bahunze. Muri ano makuru muramukurikira. Umukuru w'igihugu kibanyi c'u Rwanda Paul Kagame amenyesha ko yifuza ko umubano hagati y'u Rwanda n'u Burundi wosubira kuba mwiza. Ahiwe akabona ko byose bizova no gushaka abategetsi bashasha b'Igitega bazoba babishizemwo. Nayo kubwiwe nta kibazo. Mukanya nido ryano makuru. Subire ndabaha ikaze muri ano makuru. Inyuma yaho leta nshasha igiriyeho abashikiranganje bashasha batanguye kuja barashikiriza imigambi mikuru. Aha twovuga nk'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, umutekano no guteza imbere abanyagihugu, kwitaho ubuzima bw'abajeje umutekano mu kuborohereza mu kazi kabo nico umushikiranganje mushasha w'umutekano agiye kwitaho gusumba ibindi. Ibiri byashikirijwe kuri uwa kabiri na Gervais ko buca umushikiranganje w'intwaro yo hagati n'umutekano. Gervais ko buca akaba yabibwiye abamenyesha makuru igihe ariko arabisikanya n'uwasubiriye arenga iyo mu Bunyoni. Tumukurikire. Nkuko mwabikurikiranye turiko turagira tubisikana mu nzego z'umutekano. Ibikorwa vyihutirwa cyane no kwitaho umutekano w'abanyagihugu no kwitwararika ubuzima bw'abawukora uwo mutekano, aho mvuze imibereho y'abapolisi yabajejwe umutekano, hanyuma igisigaye kindi ukuntu bideplasa byose nivyo kwitaho kugira bakora akazi borohewe. Naye ku bindi bisigaye tugiye kubandaniriza ikivayo rakigejeje, hanyuma turi kumwe n'abariko barakora aka kazi hama tubandanye duteze imbere urwego rw'umutekano. Ijambo ry'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashikirije mu gutera kamo impunzi gusubira mu gihugu ngo ntirihumuriza. Ivyo bikavugwa n'umupfasoni Margareta Barankitse yatanguje ikigo Maison Shalom. Kubwiwe ngo gutahuka bishoboka igihe imbonerakure zo kwa kwibigwanisho abagirizwe ubwicanyi nabo bari mu nzego bagashengezwa. Tumukurikire. Warumvirije ijambo yavuze ngo ivyana vy'ivyangazi vyagiye bigafatana n'abakoroni n'ivyashaka igito gitabwa iwabo. Kandi jewe nibaza ko yari systeme ya CNDD-FDD. Usomye rirya jambo nta mwizero ryaduhaye. Umunsi twobona ko bafunguye none wotaha barafunguye bajya abantu 9,000 bafunzwe, barafashe abicanyi bari mu nzego za leta, none mubona hari amahoro. Ni umunsi nzobona ko ivyo bintu byose bahamagaye ngo aniro umuntu akaryama kirara ku mugono tuzota kandi bizodufasha. None si kilometero 30 no ngahi Muyinga si hafi. Iki cyo kubuza kutahi Burundi ni giki? Ikitubuza kugenda ni kubera atamahoro. Ivyo uwo mupfasoni Margareta Barankitse akaba yabishikirije inyuma yaho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye atereye akamo impunzi ngo zitahuke. Mu rukurikirane gwisekeza bisi kiguzi c'urupfu ku batavuga rumwe na leta, ishira hamwe gitaho agateka kazi na muntu mu Burundi ritubwira uwitwa Albert Niyondiko yari asanzwe ari mu batavuga rumwe n'ubutegetsi yishwarashwe mu gikorwa cakozwe n'abapolisi hamwe n'abajejwe iperereza hari kugenekezo rya 9 ntwarante uyu mwaka muri komine ya Mugamba mu ntara ya Bururi ni mu manuko bw'igihugu. Inyuma y'urupfu rwiwe igipolisi cyaciye gisaba ko Albert Niyondiko yoshingurwa mu maguru masha umuryango wiwe utamubonye. Kurikira Karina Tertsakian umushakashatsi mwishira hamwe gita hagateka kazi na muntu mu Burundi.
Le quatrième cas dans notre série, le prix mortel de l'opposition, c'est le cas d'Albert Niyondiko. Akarorero ka kane mu rukurikirane rw'ikiguzi c'urupfu ku batavuga rumwe na leta ni uwitwa Albert Niyondiko, aho yishwe arashwe kw'igenekerezo rya 9 Ntwarante 2020 mu gikorwa cari cahujwe n'igipolisi hamwe n'abajejwe iperereza. Yiciwe imbere y'inzu aho yari yaraye muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi. Inyuma y'urupfu rwiwe igipolisi catanze itegeko ko yofugwa mu maguru masha umuryango w'udahari. Ubutegetsi bwamye buhiga Albert Niyondiko kuva kera bikeka ko yoba ari mu batavuga rumwe na leta bitwaje ibigwanisho, aho kumushengeza imbere y'ubutungane igipolisi hamwe n'abajejwe iperereza baramukubise. Ivyo vyose vyabereye mu ntara ya Bururi muri komine Mugamba, aho batavuga rumwe na leta bashigikiwe. Albert Niyondiko yari yarigeze kuba umwe mu batavuga rumwe na leta bo mu mugambwe MSD. Yaranagize n'imyiyerekano mu 2015 igihe bariko bariyamiriza manda ya gatatu ya Petero Nkurunziza. Urupfu rwiwe rwerekanye ibintu bikomeye cyane ku bagenzi biwe bo muri ako karere, kuko ivyamushikiye nabo bishobora kubashikira. Kuvyo tuzi nta matohoza yahabaye. Twarandikiye ubutegetsi harimo n'umushingwamanza wo muri yo ntara ya Bururi hamwe n'utwara igipolisi muri yo ntara kugira tumenye impamvu Albert Niyondiko yishwe, impamvu atahagaritswe nk'uko amategeko abisaba, ariko ntitwashoboye kuronka inyishu. Pourquoi Albert Niyondiko a été tué? Pourquoi il n'a pas été arrêté selon les procédures normales? Mais nous n'avons pas reçu de réponse. Ano makuru tuyabandanirize mu yavugwa mu gisata c'amagara y'abantu. Ibitigiri by'abandanya bandura umugera wa COVID-19 ku isi bibandanya vyiyongera na cane ku mugabane wa Amerika. Bimwe mu bihugu vyasa n'ivyaye byagabanije abandura, ibitigiri by'abandura vyasubiye kuba vyinshi. Nayo urongoye igisata cawo ni kiraba ibijanye n'agateka kazi na muntu afise amakenga ku majambo akoreshwa n'abategetsi batandukanye ku isi harimo mbere n'abo Burundi, amajambo atuma abo barongoye bafata minenegwe ikiza ca COVID-19. Nido na Bertrand Ngendakuriyo. Gushika kuri uyu wa kane umugera wa COVID-19 amaze gufata abantu bagera ku miliyoni 10,694 n'amajana amaze gupfa nabo bagera ku bihumbi 516 n'amajana ku isi. Ibitigiri by'abantu babananya bandura bikaba biriko biraduga mu bihugu nka Allemagne, Korea yo mu manuko, Chine na Portugal. Muri leta zume za Amerika ico gihugu kigeze ku bantu imiliyoni 2,686 n'amajana bamaze kugwara uyo mugera wa corona, abamaze kwitaba Imana nabo bagera ku bihumbi 128 n'abantu 62. Mu gihugu ca Brazil naho nyene abahitanwa na COVID-19 babandanya kwiyongera. Mu masaha 28 aheze hakaba hapfuye abagera ku gihumbi na 38. Muri rusangi abamaze gupfa bagera ku bihumbi 60 n'amajana 632. Abakurikiranira ibintu hafi muri ico gihugu bakabona ko mu kwezi kuza abapfa bashobora kugwizwa na kabiri. Mu gihugu c'Ubutaliyano ibitigiri by'abapfa biriko biragabanuka. Mu masaha 28 aheze hitavye Imana bagera ku 187. Ubutaliyano bukaba bwaruguruye imbibe aho bwahagaritse gupima abantu baje bava mu bihugu biri mu muryango w'ubumwe bwa Buraya. Umugera wa corona uravugwa no ku mugabane wa Afrika. Mu gihugu ca Nigeria bategekanya kurekura uruja n'uruza rw'indege zo hagati mu gihugu kuva kuwa 8 mu kakaro. Ico gihugu kikaba cari cyugaye ikirere kuva mu kwezi kwa gatatu. Igihugu ca Tanzania kigeze ku bantu 509 bamaze kugwara COVID-19. Abanyeshuri mu mashuri mato n'ayisumbuye barasubiye ku ishure ku munsi wa mbere inyuma y'amezi 3 barahagaritse mu kwikingira coronavirus. Mu Burundi naho umukuru w'igihugu mushasha Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ku munsi wa kabiri kwikiza ca corona kigiye gufatwa nk'umwansi w'u Burundi. Ikaba ari imvugo nshasha y'iyo leta umuntu ageranije n'ivyavuzwe n'uwasubiriye Petero Nkurunziza. Burundi bukaba bumaze kumenyesha abantu bagera ku 170 bamaze kwandura uwo mugera. Mu cegeranyo c'umugwi wa ONU uraba bijanye n'agateka kazi na muntu wasohoye ku munsi wa kabiri mu nama igira 44, umupfasoni Michelle Bachelet yamenyesheje ko hari imvugo zikoreshwa n'abategetsi batandukanye zitumikiza ca corona kigwirirana.
in Belarus, Brazil, Burundi, Nicaragua, Tanzania, and the United States, among others. Muri Belarus, Brazil, Burundi, Nicaragua, Tanzania, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu ndahagaritse umutima n'amajambo yiyobagiza ukuri kubijanye nuko corona yandura ibishobora gutuma abantu babandanya bayigwara ku bwinshi. Ivyo bikaca bituma bahagarika ingingo isi iriko irafata zo kugwanya ico kiza. By undermining efforts to curb its spread and strengthen healthcare systems. Mumenya muri Afrika ko igihugu ca Afrika y'Epfo arico kiza ubwa mbere mu bihugu bifise abagwayi benshi. Ico gihugu kigeze kubagera ku bihumbi 159 n'amajana 333 by'abanduye n'abababa ibihumbi 3 bamaze kwitaba Imana. Bertrand Ngendakuriyo tumukengurukire. Guhera kuri no wa gatatu igenekerezo rya mbere mu kakaro umugabane wa Buraya wafashe ingingo yo gusubira kureka abantu bava mu bihugu bishika 15 bitari kuri uwo mugabane bakinjira kuri uwo mugabane. Ibihugu bine byo ku mugabane wa Afrika nivyo byonyene byagize ayo mahigwe yo gusubira kwemererwa ko abanyagihugu bavyo boshobora gusubira kugira ingendo ku mugabane wa Buraya. Ivyo bihugu navyo akaba ari Maroc, Tunisia, Algeria hamwe n'igihugu kibanye c'u Rwanda. Ico gihugu mbere kikaba arico cabaye ca mbere mu bihugu vyo mu karere ko munsi y'ubugaragwa bwa Sahara cafashe ingingo yo kugumiza abanyagihugu baco mu rugo. Abanyafrika ariko bari basanzwe baba ku mugabane wa Buraya bafatwa nk'abandi banyaburaya ntibarabwa niyo ngingo yo kubuza abo mu bihugu bimwe bimwe kugira ingendo kuri uwo mugabane. Igihugu kibanye c'u Rwanda kiguma kimenyesha ko cifuza imigenderanire myiza no Burundi. Umukuru w'ico gihugu Paul Kagame ariko arabazwa n'ikinyamakuru c'abafaransa Jeune Afrique avuga ko ico leta yiwe yiyemeje ari kubana neza n'ibihugu bibanyi. Umukuru w'igihugu c'u Rwanda amenyesha ko byose bizova ku bategetsi bashasha bo mu Burundi. Akavuga ko afise icizere afatiye ku karorero k'igihugu kibanyi ca Kongo iharanira demokrasi. We have always wanted to normalize the relationship with the Burundi. Icipfuzo cacu camye ari uko imigenderanire yacu n'u Burundi isubira kumera neza. Cyo kimwe n'abandi bose haba ibihugu bibanyi canke ibindi bihugu tutegeranye. Nk'ubu twafatira ku karorero keza ka Kongo. Igihe intwaro ihindukiye ibihe vyarahindutse. Haza umukuru w'igihugu mushasha Tshisekedi yaciye yerekana ubushake bwo gukorana natwe aremera ko twicarana ibintu bikagenda neza. Ivyo turavyishimira kandi hari n'ibindi vyinshi dushobora gukorera ko imigenderanire igakomera kurusha. Kandi ivyo birashoboka ku mukuru w'igihugu mushasha. Ico rero ni ikintu ciza. No mu Burundi birashobora kugenda uko nyene. Ariko rero ivyo ntibiva ku vyo jewe niyumvira. Biva ku kungene ubutegetsi bw'u Burundi bwiyumvira. Hama turi kumwe twese nibaza ko dushobora guhindura ibintu. Iyo niyo ntumbero yacu. Intumbero yacu niyo gukorana neza n'ababanyi bacu. But that is our objective. For us, our objective is to work well with our neighbors. Ako kamo Paul Kagame akaba agateye igihe haheze iminsi mike habaye igitero mu karere ka Nyaruguru hegereye urubibe rw'u Burundi. Abateye bakaba ari abantu bari bitwaje ibigwanisho baje baturuka mu gihugu c'u Burundi bakaba basubijwe inyuma n'igisirikare c'u Rwanda hicwamwo 4 muri abo bari bateye hongera hafatwa n'ibigwanisho bitari bike. Ano makuru tuyasozerere muyavugwa mu gisata c'ubutungane. Amesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu barakwije kuri no wa kane imisi 255 bafunzwe bakaba baciriwe umunyororo wo gufungwa imyaka 2 n'igice hamwe n'ihadaburingana n'umuriyoni umwe na sentare nkuru y'igihugu mu ntara ya Bubanza. Tubibutse ko abamesha makuru bahagaritswe ku kigenzo cya 22 gitugutu umwaka uheze ibubanza. Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Terasi Mpozenzi na Egide Harerimana bakaba bagirizwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Akaba naho duciye dusozerera ano makuru. Shimire mwese mwafashe umwanya ukuyakurikira. Shimire bagenzanje bafaje mu kuyatunganya. Eka shimire n'abari mu buhinga bw'ivyuma nkaba ndabike banuye.